bakunzi bahurikana TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Oni wa mwanya uko twongera kuganira ku majambo y'Imana, ku majambo Imana ashize ku mutima wanje. Ayo majambo nawe uyakire kuko mwaruno rugendo tugenda dukomezanya mu ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo uko ya misi yegereza kuba mibi namwe mushishikare gukoranira hamwe umubwirana za zaburi mubwirana amajambo y'ihumure. Rero ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ihumure ku bugingo bwacu. Reka dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turongeye kugushima kuko urabibereye, uri Imana yo gushimwa. Turagushimiye ko watugiriye ubuntu bwo kumenya ino nzira y'agakiza, kuko izindi nzira ntaho zishikana zijana mu mahonero, ariko warakoze Kristo Yesu kutwereka ino nzira ijana mu bugingo. Uragahezagirwa kandi warakoze kutubera inzira wowe nyene mu kuducunguza ya maraso yawe. Uragahezagwa mukunzi wacu mwiza. Rero tuongeye kuza kuganira amajambo yawe Kristo Yesu, kandi amajambo yawe ntagaganirizwa ubwenge bw'abantu, ariko ayo majambo agaganirizwa Kristo mukunzi wacu mwiza na mpwemu yera. Reka rero mpwemu yera abe mu mutima wanje, abe mu mutima wawe azokumviriza kino kiganiro cose, kugira ngo ashishikare kuduhindura, dushishikare kwezwa, kugira ngo igihe nicagera Kristo aho zoza gutorera umugeni, Data wera inzambane yavuga tuze tuyumve, tuze tugusanganire mu bicu. Urakoze uragahezagirwa, urakoze mukunzi wacu mwiza, ni mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Luka ikigabane ca 10, turasoma ku murongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu nashimwe. Iki gihe cari gihe umwami Yesu Kristo yari yaje muri nosi mu gikorwa yarajemo cyo kuducungura. Ariko iki gihe yarahejeje kugeragezwa na Satani, yari yabatirijwe. Turibuka abatizwa, Yohana akamushingira intahe akavuga ngo uyu uwuza mu nyuma zanje uwo niwe, wewe sinkwiye no gupfundura akagozi ko ku nkweto ziwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Yohana mushingira intahe. N'igihe kimwe ngo abigishwa ba Yohana baraza baramubwira ngo rega rikarabatiza, arabwira ati nimukurikira urya nyene, n'urya nyene niwe nababwira. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo nibutse Yohana nkamugereranya na twebwe ba kino gihe, ingene turanga Kristo, ingene tumenyesha abantu Kristo, kenshi tugomba ko abantu baza kuri twebwe. Ariko Yohana wewe arababwira toya, burya uwo navuga n'urya. Amena. Turagomba kuvuga Kristo, turagomba kurangira abantu Kristo. Oya ntitugakenere ko abantu buzura kuri twebwe, kuko twebwe nta bugingo dutanga, mbega twebwe twubaha iki? Nitukirundanirize ko abantu, ahubwo Kristo yadutumye kuja gusarura, nkuko yaratumye bano bigishwa. Yaravuze ngo musenge, musabe nyene umurima, kuko ivyimburwa ari vyinshi, arondera abimbuzi benshi. Haleluya. Kugira ngo basarure. Kristo Yesu yantumye gusarura, gutumye gusarura. Yesu nashimwe. Yadutumye kugira ngo tusarure, tuzanire nde? Tuzanire Kristo. Uragomba rero gusarura ukazanira Kristo. Mwa kino gihe abantu benshi barasarura bakishirako, kandi atabugingo batanga. Atabugingo batanga. Hariho kuzimira. Mwa bino bihe ni gihe cikigatwa, ni gihe kibi. Ndagomba mwene data uri kurankurikirana wuguruka amaso. Haleluya. Umenye ngo mbega ahantu ndiko ndaca, umuntu ndiko ndakurikira ariko anjana kuri Kristo koko canke ariko anjana kuri we? Ariko arondera inyungu za Kristo koko canke ariko arondera inyungu ziwe? Uwo mugabo Yohana arashingira intahe Kristo, aravuga ngo urya nyene bari we mukurikira, urya niwe nababwira, jewe sinkwiye no gupfundurura akagozi k'inkweto ziwe. Arababwira ngo umviriza, ngo azobabatiza. Je ndiko ndabatiza mu mazi, ariko hari ico ntashoboye, ariko urya ngo azobabatiza. Haleluya. Ngo mu muriro no muri mpwemu yera.
jico sindagishoboye ariko wewe ni wazogikora. Haleluya. Ni wazobarungikira mpwemu yera. Ndibuka abigishwa biwe igihe Kristo Yesu yazuka ngo yari yababwiye n'imbere yuko apfa mwizuka giwe aratuma avuga ngo gera muambwirire baje Yerusalemu hari ahantu nzobasanga hari inkomezi za mpwemu yera. Babona umubatizo Yohana yari yaravuze. Chenda babwira kwihana ivyaha jewe ndasemerera ariko hari ico ntashoboye. Kristo Yesu rero umubatizo intumwa zirawubatizwa bagira imbaraga n'inkomezi zo gukorera Imana. Yesu ntashimwe. Rero twari kuri rino jambo Yesu acarahamagara iki gihe niwe yarafise ubutumwa. Buryaye inkweto ibirato bisigura ubutumwa bwiza. Rero Yohana amaze kuvuga ngo sinshoboye n'akagozi sinogafundurura nukuvuga Kristo niwe yarazanye ubutumwa bwiza. Jewe nta butumwa bwiza mfise ahubwo ubutumwa mfise nubwo kubabwira ubuzanye naye handi nta kintu na kimwe nzi nta kintu na kimwe novuga uwo kubivuga nujya genda mukurikira ujya niwo kubabwira inzira mukwiye gucamo niwo kwiye kubabwira ivyo gukora kuko ni waje bifise. Jewe ntavyo mfise ndakubaza mwene data. Haleluya. Bariko bakubwira iki? Aho uri kuraje bariko bakubwira iki? Uri kurakurikira ariko akubwira iki? Ariko akubwira ko Kristo ari we buzima, Kristo ari we jambo rizima, canke ariko arakubwira ko ashoboye gukora ibitangaza. Ibi Yesu abica amazi kandi niwe yari yababwiye ngo nimugende. Atoranya abigishwa 70 arabwira ngo nimugende munyuranye mu mihana mugende mu mihana yose ngo babwira mwitangiza imbere ngo muze mugende mubabwire ngo mukize n'abagwaye ngo iyo nzira imwe amahoro muyisabira amahoro. Haleluya. Ba bantu baragenda bakora uko yababwiye koko baragaruka. Bagarutse bagarukana umunezero batangura kumuratira. Rero turakeneye kumenya ico kubwira Kristo. Batangura kubwira ngo ngo yumva ngo ibimuga vyamugurutse ngo impwe mu bizatwumviye. Arababwira tumva ntimuganezerwa nuko impwe mu bizibumvira ahubwo munezerwa nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Uno munsi turanezerwa nuko batubwiye ngumva baduhanuriye ubuhanuzi tukanezerwa imitima yacu ikanezerwa tukavuga ngo twagiye gusenga twabonye Imana twumvise umuntu yambwiye ivyanje ko yabikubwiye we ntavyo waruzi. Haleluya. Yakubwiye ngo ndabona ngo ufise ikibazo ngaha munda none wewe ntiwahora wumva kubabara. Yakubwiye ngo ndabona ngo umwana ufise abana 3 none wese wabavyaye ntiwarubazi. Ivyo bikaguhimbara ukanezerwa. Umva ndakubwire Yesu arababwira ngo nimunezerwa nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Nezerwa nuko izina ryawe ryanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Nezerwa nuko atacuri kurapfa n'Imana. Nezerwa nuko wumva wejejwe. Nezerwa nuko uvuga ngo mwami wanje numva atacaha mfise. Igihe kimwe Paulo aranezerwa aravuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Haleluya. Kuko ivyasukwa ku gicaniro nta gasembwa vyari bifise. Ariko hari igihe yaciyemwo akavuga ngo umva ngomba gukora icizi kibiki kantanga imbere. Uwo munezero nta munezero yafise kijya gihe. Aravuga ngo umviriza ngo ndagwana ngo sinkuwuhusha ndaterana ibipfunsi. Yarari karagenda ngo ashikaho hantu amera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ico gihe umaze kugera aho hantu urupfu ntigutera ubwoba uvuga ngo niyo napfa nzinzira ngiye kujana. Yesu arababwira ijambo rikomeye ngo munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagomba mukozi w'Imana ntukanezerwe nuko ukoreshwa ibitangaza. Ndagomba nawe mu Kristo ntukanezerwe nuko wakorewe ibitangaza ariko ndagomba unezerwe nuko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndagomba unezerwe nuko hariho abantu wazanye kuri Kristo. Uya ntukanezerwe nuko wabwiye abantu waprofetije abantu baraheva birabageraho ukacunezerwa ukibona ko wakoreye Imana. Wayikoreye iki? Kristo Yesu yadutumye iki? Yadutumye kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane bave mu vyaha babone ijuru nayo ibindi vyose. Haleluya. Ni vyacu Kristo yabiremye
tutararemwa. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo uwo nifura mu vyaremwe vyose, ngo kandi nta na kimwe kitaremewe muri ivyo. Umwana w'umuntu aremwa, ivyo kumutunga vyari vyaremwe. Umwana w'umuntu aremwa, isi yari yaremwe. Amerika twifuza kuja yari ihari, Canada twifuza kuja yari ihari. N'abashitseyo hari ikindi kintu bifuza kugeraho. Uya ntibashize ino si, ivyayo tuzoguma tuvyifuza, ariko turagomba kutabigira priorite, turagomba kutari vyo tugira bikuru, ariko tukagira bikuru kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka, kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo c'ubugingo. Yarayo majambo. Umwami Yesu abampezagirire, umwami Yesu abakomeze, abahe kugira umutima wo kwama mubaza ngo mbega izina ryanje riranditswe muri ivyo nabivye mu gitabo ca Kantike, ngo mbega izina ryanje riranditswe mu gitabo, ngo mu gitabo c'ubugingo riranditswe. Wame mu gitondo, wame saa sita, wame mwijoro, umwanya wose wame wisuzuma, ubaza Imana ngo Mana, izina ryanje riranditswe mwijuru. Haleluya. Kugira ngo kuko nituze umunsi n'isaha ngo Yesu ataraza urupfu goza. Umuntu abarundi no baci umugani ngo umuntu ngo aturuka bukagataha bunyama, ushobora no gusohoka ntugaruke kandi wari unakomeye utarona urwaye, ariko izina ryawe niba ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Gomba uturuke ntutahe, utashe heza. Umwami Yesu abampezagirire. Reka dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushima kubw'ineza yawe, wongeye kutwigishiriza kuri ano majambo, wongeye kutwereka ikintu kizima dukwiye gukora mwaro no rugendo. Nukwama twiteguye, nukwama tunezererwa nuko amazina yacu yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ndakwinginze rero ngo buri muntu wese yaravye kino kiganiro ariko arakiraho canke azokiraba, mu izina ryawe rya Yesu Kristo, ikintu comuza kwandikwa muri kino gitabo c'ubugingo, ikintu comuza kw'izina ryiwe riba mwijuru, ico gikugweho kubw'imbaraga z'amaraso yawe mu izina rya Yesu. Kandi nta kindi kibitubuza atari icaha, ariko ndasavye imbabazi zawe zituboneke ko mu izina rya Yesu Kristo. Data uduharire kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo cyawe c'ubugingo, kugira ngo wa munsi ni wahamagara amazina yacu tuze tuyumve. Urakoze Data, tubisenze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen.